hanyuma ivina nabwiye Beti burya yarabikubwiye Beti oya Beti kuva yakavino n'ujya mugabo wiwe bagomba kubana nta na kimwe arambwiye none byagenze gute none byari biki Ibica narinda gutumira umva rero biha yego je nukuri numva ndiko ndagenda oya n'ureme shaka umbikire ryabanga twabika urarizi yego urazi ko bajya abana banje batavukana ariko ndakwinginze ntuzubibabwire kuko ubibabariye boca bankana bazobimenya bakuze nta ngorane Biya ivyo nyene uri kuravuga nukuri cyangwa uri kurafite nabi je nabimutumye kugira ngo abikubwire nivyo muvukana Biya yego je ndazi kweri kutigeze umbesha kuva nagakura je ndazi neza ko Beti nabimubwiye genda umubwire rero abigusigurire Biya ko kumbwije ukuri yego nivyo ndumva n'ingorane cyumviriza jerekanye n'imvugane na Beti yego hama ico kibazo kugira ngo n'uyu muntu turi kumwe ntabone yaho umengo hari gihindutse ndazi nzo kisigurira neza mu givyo bintu je siko ndabitahura we ngaha muri ko murancanga kuko maze imisi mbona Beti ukuntu yahora yifata imingo siku abakimfata byose nabimusiguriye neza mutereka je nzohiga kanya canke Beti ansigure canke nzohiga kanya wowe nyene twiganirira sivyo reka ngende sintu umwanya umbure ngo ibindi tuzobiganira hanyuma yego genda umubaze wumve sawa sawa mubandanye muturabira ngaha muhira yego ari urugendo rwiza sawa Shari kuje warakaye nibiki nibirebire tugende nibirebire gute tugende ndakubwira dushitse hariya nawe uratanguye kuntera ubwoba je nabonye watevye na muzehe wawe Beti ngwa sawa kuri kurarira Beti why kuki naho giziki bwa mbere waratwaye inda ubu naho ikindi kibazo ndateje ni cyane bwa mbere waratwaye inda urabinyegeza sivyo gusa warabimenye hari umunsi n'umwe je ndigenda kunyegeza ari cyuna kimwe kuki buri gihe we ari we ushaka kumpisha ibintu ubu nta naguhishije igihe cyose nagufata nka mukuru wanje sivyo ndabizi ako nta n'umunsi n'umwe wigeze umbwiza ukuri nawe naguhishije iki we mu misezi ntiwagiye muhira nese nakubwiye ko nagiye bakubwiye iki nambwiye ndakuramutse Beti biha yakubwiye iki yabwiye ndakuramutse Beti ubu imyaka yose maze wewe na mama na konyoko wawe wari ubizi mwari mubizi yuko genda umutoragurana
ariko ntimwigeze mumpa n'umunsi n'umwe kugira amenye basi wona ariko banarashatse abavyeyi banje. Beti kuki wangiriye ibintu nk'ibi Beti? Kuki? Junior iki we na nyoko wa mwari mubizi naje navyo nariyizi mwarantoraguye sivyo naje nibiya yabimbwiye nememba mu buzima bubi kubera wewe cyumugezo mbi kubera wewe ndatwarinda mbona kubera wewe wanesheje umugabo wanakinda ndayikorora kumbura n'umwana ari kumuta kwase ariko nkabaho ibintu byose kubimenya uzonyitura iki Beti urarusha babu ndarushe sana akakanya kweli hama mani ega wowe wajisanga narusha hama anje nafise problem kweli iye problem muhira hari kibazo kandi kiri seriye samblage ikibazo nyabaki Beti aragwaye bimeze gute inkuru ndende ba yes n'umugenzi kweli ntunyemera jewe hari ngorane kwenda kubwira ko tugenda Pamela hariya kugatumba yego anje kugira kugatumba sanga bamutama ni yari nambira nyene story nyene zancanganije ukuntu ngo cyena Beti ngo nituvukana iki gute picha ngira none bimeze gute nyene ntimuvukana n'ivyasiriye aho ndaziguye sasa mu rukundo zagenze yego inashitse nashavuye bana ndi kumashavu sana bwabaye bwa mbere ndira mu buzima bwaje nani kumara imyaka 20 na Beti so yarari arataha atashe
ndamubajije ibana wacitangura kurira ararira sana ararira yazi ikibazo yambajije mbagiye we none ko nagufashije nka musaza wanje ndakurira ndabaho ubuzima bubi anako yatwaye inda byose abigira kugira ngo turonke amafaranga tubaho nige anacambaza kijeho wewe wonyitura iki none bamubwiye gute aha nahizi icyo mvuga nabuze sasa umwanzuro wananiye gufata nari icambere sindomo busubize kuba inkumi ivyo nivyo kandi ingorane zose yazibayemo kubikiye kubera jewe cya kabiri sindi bumusubize umugabo turi cyo ukunda nanje gutwara Pamela ndamurekirera nujya mwana kandi byose yabikoze kubera jewe ikikunda ari ingorane bizogenda gute je namubara nafashe icyemezo nk'umugabo yego tiko ndiyumvira je kituma tubara cyanje nk'umugenzi bafashe ico ciyumviro je mbona umengo sinowahindura kabisa nico nyacyo umva renga ndamfise ingorane yuko nusigurira abagenzi ababanyi kuntu ngomba mbane n'umuntu kitwa ko ari mushikanje byangoye sinzobone uza mu rupangi wanje ngo uje gutora umwana sinabwiye nta mwana afise iwawe ivyo navyo kuranzanya n'indivuye he uzobibona ko wamugize umwana wanje icambere naramureze nduyu arakura ndamumenya buri kimwe ariko nta nakimwe bigeze mfasha ntuzuhirahire uje gutora umwana wanje ukuri nawe ushima wenda guhebera icambere singiza no kwishuza ariko naho kumuza kuntera n'ungano ushaka ndaguhe n'ungaha nawe ariko kuzo n'inzu abo barakurangiye ko ndi kwa bisesa naho ushaka ibindi nuko ntari ugusamburiye gusa aha wazunguruse muri bajya abantu mwirirwana ubona ko woza kuyishira ngaha unzanira abana jewe wasanga we bangahe muri rya rugo habwo iyo wagenda hose narahamenye ihuri wowe wabonye yuko wazunguruse hariya hose ngubona ko woza kuyinzanira iwanje mvize ndakubwiye abona gihe cyose ngo manza ngaha ndakwisembereza umunsi waje mu rugo iwanje ngo uje ku mwana wanje nzokwirukana nko kunyirukana ariko none inzu naguhaye none basimbwira ikindi kintu kene ndaguhe ni ikihe kugira ngo yagaje ndi bakugore wanje nta kimwe nshaka nta kimwe kintu tamaye umwana wanje akiri mu nda woza kukimu kugira kimfashike aho ndi umengana intambara yega niyo mbona uri kuratanguza bashavya intambara barayiboye n'uwo mugore ntabara abarije nica yaha ariko kweri wewe uve hariya inkoyoyo hamwe bakuru umusenyi n'amabuye uraza ngaho umuzi ndaguhinze uhajya ndakurekera ubu naho ushaka iki kandi cyane ndagukure usubire hariya waji wanje uzi utazi yomva uraruzanye rutaruta murize wa mukobwa wawe we niba ushaka kunsambuza ngaha nakubwiye je umugore wanje ndamwubaha sindagukeneye kusubira kugaruka ngaha bavyumvishe iki ivyo rero unkanyisha untega iminsi nimba barakurangiye je ngo ndi kwa bisesago topima no amaraso ni gwawe kandi umunyegeraga urabona rero nakubwira ukuntu waje urabona ko waje bigereye imeze nkuko ndashaka kubisubiza inyuma bigenda nkuko inzira yakuzanye wayibonye haruguru Ega osh. Ntuzoshoye kwemera ugaruka ngaha. Wavyumvise? Urabona ukunyirukanye uzonyicuza. Cyakwicuza.
amajambo ngoma ndakubwira uno munsi n'amajambo maze igihe kinini cyane nimviye. Betty, warahangayitse kubera jewe, warabaye mu buzima bubi kubera jewe, warakoze icyo ari cyo cyose kugira ngo ushobore kuronka ubuzima. gira ubisubize. Betty, ntacyo nokuriha, ntacyo mfise nokora kugira ngo nishure ibyo wankoreye. Bwa mbere waratwaye inda kubera jewe, Betty, narakubujije kujya kurongorwa, ariko sinaronse ukuntu ndaguha undi mugabo. Betty, hari ikintu maze igihe nimviye, kuvana n'ibyiza wankoreye, n'ibyiza byose numva wankoreye nturonka uko ndabivuga. Betty, ndagomba ndagusaba ikintu kimwe, sinzi ko kinyemerera. ntacyo nigeze ndakwankira. Urazije ko nagufata nka mushikanje, ariko ubu kuva wamenyeye ko utari mushikanje, sinumva ukuntu usigaye ndagufata. Betty, ndabona umengo hari ideni ndagufitiye, ideni ntegerezwa kukwishura kuvana n'ibyiza wankoreye kuva nkiri umwana. Betty, ndashaka ko woba umufasha wanjye. ngo iki? Betty, tutari kurumva n'igihe. Junior, mbere na mbere wamuciye gukorora inda, icya kabiri umbuza kurongorwa, nabaye mu buzima bubi kubera wowe. Betty, ndagusabye ntusubire kundiza nk'ubushitsi, please, ndagusabye. none ubunzaniye nawe ngo ibyo kubara cyo kudunabana na musaza wanje. None Betty, mbwira nkora iki, ndagukwitura iki? Umutima wanjye ugumunyagiriza. Betty, ntacyo utakoze, nakubujije amahirwe menshi cyane yo kubaho ufise uburenganzira bwo kubaho wishimye. Junior, no. Betty, please, nta kindi nokora cyozotuma njyewe ubuzima bwanjye bwose ndakwitaho nkuko nanjye wanyitayeho nkiri umwana. Please, ndagusabye iki kintu kinyemerera. Betty, none ubona no kwitura iki? Ntakiriho wabonye itura, ntakiriho. Betty, ntakiriho no kwitura, nta n'icyo mfise no kwitura, sibyo kuguma iruhande ubuzima bwanjye bwose, nkakwitaho. Betty, nkagufasha kurera umwana yatumye ubaho mu buzima bubi kubera jewe. Betty, ndagusabye ubinyemerere, utitaye ku kuntu ababanyi bazodufata, utitaye ku kuntu abagenzi bazodufata. Iyi ni inkuru ibabaje Betty. Nta kindi mfise no kwitura, nta kundi kuntu mfise no gushimira usibye kwitaho ubuzima bwanjye bwose.
uzi impamvu naguhamagariye ngaha? Wapi? Azi ko Junior nasanze tutavukana. Wasanze? Nasanze tutavukana. Hanyuma ne byagenze gute? None kugira umenye ko mutavukana ni imyaka mubanye. Ubwo birayobeye kwe n'amayobera sinokubwiye. Ana. Ko aho tutavukana byari ibintu bisanzwe. Ubu nawe hajemo ikindi kibazo. Kibazo nyabaki? Junior ashaka ko tubana. None nkawe umpanuye iki niyo mpamvu nanaguhamagaye ngaha. Junior ashaka mubane mu mugore n'umugabo. Mugabo Betire kadakubari ikintu kimwe. Urabona icyambere. Watwaye inda ku bwa Junior. Ntiwayitwaye ku bwawe, wayitwaye ku bwa Junior kugira urenge nabaho. Ntiwaronse umugabo, ukanga ku mujago kubera nde musaza wawe. Uko umugabo akubwiye ntiyo gutwara nujya mwana. Musaza we ntiyakubwiye ugume muhira. Nukuri kw'Imana. Gico nobona. Nimubane mufashanye kurera urya mwana. Ana. Cyo ibyo bintu biko birangura kwakira. Kuko sinzi ngene nobona n'umuntu nafata nka musaza wanje mutoya. Ko yombera umugabo. Ega Betty. Nayandi mahitamo office. Kuko je Junior nico kintu mbona yo kwitura. Cyane hatari. Tegezwa kuvyemera kandi muzobana neza. N'ubukwe muzokora. Cyane. Katoye kwene bizogenda kuko biragoye kwera. Ahubwo Betty. Nkunda guherekeza utahe. Tugende. Urumva rero Shadi urazi icyo naguhamagariye ngaha. Ego. Urabizi ibyo Junior yankoreye. Kandi urabizi uri mugenzi wawe. Ego cyane. Kandi urabizi ko namukunda. Kandi cyane. Urabizi kagiragire mariage n'ujya mukobwa ngo simushikiwe kwanza usanzwe ubizi. Byose ndabizi kuko ntakima byinshi. Nashaka yenda guhidira. Ndiri nyabaki. Shadi Junior ndacyamukunda kandi sishaka sishaka ko nomubura nzofuma nkora ibishoboka byo byose ariko sindamutakaza mu buzima bwanje. Nashaka ndaguhidira ku munsi wa mariage. Yego. Urabe ico wokora kugira mariage nibe. What? Yeah. Twabikora gute ivyo bintu? Shadi ni ibintu vyoroshe kandi cyane. Gute mbwira nyine nivyo shaka numva. Ni nkoho noyizana ari bikunda ariko ivyo bintu bibe. Sishobora kuvyemera gire mariage. Uko nyene? Shadi nataye ibintu byinshi kwa Junior. Narase ukunda nawe nafise amafaranga ndagira gute mbwira vyogenda gute nzokora icoka by'ivyo vyose yani ivyo uzi bibaho nzobikora ariko Junior ntashobora kurongora undi mukobwa n'umwanya yantesheje no ntibishobora kuba. Umviriza Shadi ndaguha ico wifuza cyari cyo cyose ico wifuza cyose ndagikora ariko ntagire mariage. Mariage yiwe ife. Umviriza ndabikubwira. Nta kuntu twakwica ujya mukobwa. No ntishobora gukunda. Shadi reka kwigira umwana uri umuntu akuze ni naho vyokoroha ahubwo. Reka sinshobora. Ni naho vyokoroha kujya kuntu uri umugenzi wa Junior nashobora kumenya ko uri kuramugirira nabi. Junior twasangiye vyinshi. Ujya mukobwa yari ni nkuko twari tunavukana kwanza. Reka kwigira umwana ku bintu vy'amafaranga. Reka kwigira umwana ku bintu by'amafaranga sha. Ahubwo mbwira ushaka ngahe. Urampa 2000. Shadi ikibazo samahera. Okay, shira ngaha. Okay. Ndaje gata. Sawa.
So, hast du Office? ndayisize zino n'ibitoya. Okay. Sanze atamahera makashi mfise ariko reka ndaguheshe kuragenda kuri hoteli. Ntangorane. Okay, reka ndaguhe Emilio. Hama akazi nikarangira uzoza utori yindi Emilio. Ntangorane. Reka yenda gusinyire. Shadi, bimwe ufyina. Amafaranga ngaya ndayaguhaye. Yabona. Shadi, idiri utayikoze neza. Hamwe uyikora neza no kongera n'ayandi. Nanje nakubwiye. Mufite nata ona enda yatwaye. Nginjije gukora akazi nze mbona yanjye. Ntawe yabonye imivyimbi zo bingahe. Ibiri. Ikibazo samaheri wanje. Okay nangora. Wewe ko idiri neza nko ndayiguhaye. Nanje diri ndash. Okay. Kino ndagiye. Okay, uwe nta kibazo maduhejeje. Ego. Ahasigaye nahawe nizire ko bizogenda neza. Je ntari bikabisa. Kwanza ndanakwizeye wewe. Ego, impaniyo niyo bike ngende. Ego ntangora. Sawa. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi twaramutse twakira Junior na Betty. Kuri uyu munsi baramutse baje kwabirana. Agira twa mushiki wiwe. Niba. Tujya hajya Betty na Junior sigishike na gisaza. Twasaba bahaguruke biyereke isi isinzi y'abantu bakoraniye ngaha. Muhagarare murabane mu maso nk'uko mwashimanye. Nimufatane mu ntoke mugumyane kuko mwamaze kuba umuntu umwe. Ngira ndababaze aya majambo akurikira muze murishura ati ego ndabyemeye. Murabyemera mufise droit yo kubyemera canke kubyanga. Ndahera kuri Junior. Junior, uremera kwabira Betty atagahato kabayemo mukazobana mu mahirwe no mu marushwa musangira akabisi n'agahiye n'ibyashika kagakuba mukazogasangira muri babiri nk'uko mwemeye kuba kumwe. Ego ndabyemeye. Uremeye kumubera umugabo. Ndabyemeye. Amashi menshi cyane. Kuri Betty, ese uremera kwabigwa na Junior atagahato kabayemo ukemera kuzobana nawe mu mahirwe no mu marushwa mugasangira akabisi n'agahiye bishitse kagapfuba mukazogasangira atankomako? Ego ndabyemeye. Urabyemeye bivuye ku mutima? Tubakomera amashi